Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mwe mwese muje kugira ngo mubane natwe ngaha kuri bibonesha kurenshya yaje kugira ngo ijye bashyikiriza amakuru atosoye arabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 8 mu nyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe uburyo Son Excellence Evariste Ndayishimiye yatunguye amakungu ndetse kandi bikaba bibaye mu gihe hakomeje kugenda hagaragara amakuru akomeye avugwa ku gihugu cy'u Burundi arabana n'ububanyi n'amakungu politike ndetse n'izindi ngingo zitandukanye. Nivyo tugiye kurebera hamwe turebe ibihambaye biriko biratangazwa ndetse n'ibiri kugenda biba bijyanye n'ibyatangajwe n'umuyobozi w'ishyirahamwe Parole et Action pour la Réveil des Consciences et la Évaluation des Mentalités Parecom. Turebe ibijyanye n'ibikomeje kugenda biba birabana n'abarundi kandi ibi byose bikaba ari inkuru nziza ndetse y'ivyishimo ntangere ku barundi bose. Ngusabire rubane natwe wumve byinshi Perezida Evariste Ndayishimiye yatunguje amakungu isi muri rusange. Ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifatiye ku mugahanga umukuru wa Parecom ishiramwe Parole et Action pour la Réveil des Consciences et la Évaluation des Mentalités Parecom ryiyemeje gukangurira abarundi guhindura ivyiyumvo n'ingendo mbere y'intsinzi ry'abantu muri komine Mutango mu ntara ya Nshasha ya Butanyerera. Son Excellence Evariste Ndayishimiye yarashitse naho yinjira mu buzima bwite bwa Faustin Ndikumana avuga ko yananiwe no kubaka urugo rwiwe nkuko byamunaniye no kuzana umugore. Mukuru w'igihugu yabivuze mu gihe yariko arashikiriza musitanteri cyase administrateur mushasha w'iyo komine ya Mutango hari kwa gatatu kwigenekerezo za gatanu ukwezi kwa Munyonyo 2025. Imubajije ico avuga mu ijambo yavuzwe ko n'umukuru w'igihugu Faustin Ndikumana yabwiye radio mpuzamahanga BBC gahuza miryango ati singeramiye kandi sinteye ingorane igihugu. Akaba ari byo yatangaje. Ayo majambo rero umukuru w'igihugu yavuye yaheza iminsi mike Faustin Ndikumana urongoye Parecom atanze ikirego mu bamenyesha makuru aho yagarutse ku ngorane zugarije igihugu mu bisata bitandukanye. Yavuze izijyanye n'ibiturire, intwari ibereye, kunyonora amatungo ya leta, ibijanye n'uburimyi ndetse n'ibindi. Yasavye abategetsi gukora mu muco no kwemanga ko ibintu bitameze neza gutyo bihutire kurondera umutima urama. Ariko kimwe mu byo yashamikiyeho ni isesekeza ryo gushora ubutare budahinguye umukuru w'u Burundi amaze iminsi atunganya maze akagaragara kabiri ari imbere y'amakontineri avuga ko yuzuye amatoni y'ubutare agira ashorwe mu mahanga. Nkuko rero bigenda bigaragara ntiyavuzwe amafaranga ubwo butare buzokwinjiriza igihugu. Ivyo biri mu vyaneguwe na Ndikumana. Irya operation simbona akamaro kayo, ntibikenewe ko utubwira ngo washoye amakontineri y'ubutare. Ninko yavuze muri ico kiganiro mbere yo kongera uti tubwire icavuyemwo. Kubwa Ndikumana abarundi bakeneye kumva ingorane zibugarije zatorewe inyishu gusa. Akaba rero ari izitangazwa na Ndikumana akomeza agira ati igitero kiboneka nka kera, banki zironka amafaranga mva makunga akwiye ibiciro bigabanuke. Mu bisa no gufatira kuri izo vyavuzwe no mukuru wa Parecom Son Excellence Evariste Ndayishimiye we yagize ati hariho umuntu ushobora kuvuga ngo duhe iki kandi aziko kidashoboka kugira ngo abantu bagumuke bace basubira mu magume. Ariko ivyo Ndikumana yavuze ku butare buraboneka ko
ari mu byamushavuje cyane mukuru w'igihugu. Yagize ati ubwa mbere yavuze ko imurehe muri Kirundo ahata Butare buriyo, none abonye bushotse acavuga ayahe. Mu kiganiro c'iminota irenga 5 avuga kuri Ndikumana, Perezida Ndayishimiye yakoresheje amajambo yo muri Bibiliya mu kumunegura ivyo yashyikiriza. Yamugereranyije n'abasenibarati canke Tobiya, abo ni abantu bo muri Bibiliya bafatwa nk'ibikoresho by'umwijima vya shetani mu kuzimiza abantu. Yavuze agira ati Nehemiya agiye kubaka igihugu agitanguye, hariho uwita Sebarati na Tobita barasaze bati uyo umuntu yubaka igihugu nuwahehe. Birabagira ko na Nehemiya yakoreshwa n'Imana. Babonye vyubatswe naho ngo birijya ngo ni indembe yo kubikubita umugore vyoca bimuhenuka. None babonye amakontineri y'ubutare ariko aragenda ngo birya n'izero. Umukuru w'igihugu ntiyahagarariye ngaho, yaraninjiye mu buzima bwite bwa Faustin Ndikumana ariko aratwenga. Yabajije abanyagihugu ati ni ikiburiburirane, nabo baca baratwenga. Arabandanya ati none nk'umuntu w'umugabo usaza yananiwe no kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi. Muri Bibiliya haranditse ngo uwadushoboje gutanga udashoboye gutunga umuryango wiwe yotunga abandi gute? Oya, mbwira umuntu utunze inda yiwe gusa yomenya ingene inda z'abarundi zikwiye gutungwa gute? Arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu. Akaba ari amagambo yashyikiriza. Kuri ubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamuvuze ko Faustin Ndikumana yabwiye radio BBC ko yemera kandi yubaha inzego z'igihugu, ashimangira ko atanumwe uri hejuru y'amategeko. Yibutsa ko u Burundi ari igihugu cubahiriza ubwigenge, demokarasi kandi kigendera ku mategeko nk'uko biteganywa n'ibwirizwa nshingiro. U Burundi bumaze imyaka itari mike bwugarijwe n'ubukene bw'igitoro buterwa n'ikena ry'amafaranga y'agaciro akoreshwa mu kugura izo nkenerwa biva hanze. Ariko kuri ubu igitoro cyarabonetse, ivyo vyatumye imirimo y'ubutunzi niyo kwiyunguruza ihungabana, ibiciro byo biragenda birazamuka. Perezida Ndayishimiye avuga ko arakora ibishoboka byose abicishije mu gushora ubutare no kugura ibikenerwa nka njabukamazi kugira ngo amafaranga vy'amakungu yiyongere mu gihugu. Ndikumana nawe aravuga ko ari umunyagihugu usanzwe utanga intererano yiwe mu ntumbero yo kurondera umuti uramara ingorane zihanze igihugu. Ati kw'ivyo singereranya kandi sinteye ingorane igihugu canke. Akaba rero ari byo yatangaje. Kuri ubu rero n'abarundi batandukanye bakaba baragiye bavuga ko ibitangazwa n'uyu mugabo atari ukuri, kuko uyu mugabo yagiye agaragara kenshi Evariste Ndayishimiye akemura ibibazo vya Tanzania, dore ko kuri ubu ibibazo bitandukanye vyugarije u Burundi, dore ko ubwo yarari muri Tanzania yagiriye inama abanyatanzania yo kwirinda abashobora kubashuka, yo kwirinda abashobora koshya abanyatanzania. Aha rero akaba yarabaye urugero, atanze urugero rwiza rugaragaza ibikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe rero bamwe mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bari kugenda bandika bitandukanye, aho rero bigaragara ndetse bigenda bivugwa ko ibiri gutangazwa biri kugenda byakirwa mu buryo butandukanye. Inshuro nyinshi Perezida Ndayishimiye yavuze ko Imana ikunda Burundi kurusha ibindi bihugu kandi ko ifite gahunda yo gukemura ibibazo bufite bukaba igihugu gikize kandi cyubashywe. Abivuga mu gihe ubukungu bwacyo bwari bukomeje kugenda bujya hasi. Ndikumana we yagize ati guhingura mu bintu by'Imana, Imana izatuzanira igisubizo. Ikunda Burundi, Imana ikunda igihugu, ibihugu byose bagutoye kugira ngo ushake ibisubizo by'ibibazo by'abarundi ntibaruhije. Ntituba twagutoye ngo usabe Imana ariyo yabikora mu mwanya wawe. Imana yaduhaye ubwenge twese, natwe yarabuduhaye, iri kureba icyo uri kubukoza. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye rero yagiranye n'abaturage batuye mu gace kahitwa Matongo mu yahoze ari intara ya Kayanza ku igenekerezo rya 5, rero nawe yahise yibasira uyu mugabo nk'uko rero bigaragara.
aho rero yagiye akoresha amagambo akomeye nk'uko twabibabwiye. Ndayishimiye rero yabwiye abaturage ko Ndikumana ari umwe mu bateje imvururu mu Burundi muri 2015 kandi yifatanyije n'abakoroni aba umukire, ashaka abarinzi 8 ahemba bihoraho, agura imodoka akoresha mu buzima bwa buri munsi. Uyu mukuru w'igihugu yabajije ati none ko atagenda n'amaguru igitoro agikura hehe? Iriya modoka ye amafaranga yayiguze yayakuye he? Ni umushura cyangwa akoresha amafaranga y'abakoroni? Kuko umuntu utagira icyo akora yakwerekana ko akuramo amafaranga, adafite icyo yakerekana niho akura amafaranga, ni umujura. Perezida Ndayishimiye yavuze ko ubuzima bwite bwa Ndikumana atanzitse, yamushinje kunanirwa gushaka umugore nk'uko twabibabwiye. Yavuze ko umunsi umwe azajya agura na Ndikumana musabe kumusobanurira imigambi afite, kuko mu gihe yaba adateganya gushaka umugore ashobora kuzahambwana ikara. Akaba rero ari byo yatangaje kuri ubu ku mbuga ngurukana bumenyi bikomeje kugenda biragarukwaho n'abatari bake bagenda babyaga batangaho imvo ndetse n'ibyiyumviro bitandukanye. Ngayo nguko rero banywanyi, reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane. Ngaha rero uyu ni umuyoboro mushya ubashyikiriza amakuru atosoye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Fyonda sabone dukomeze turabana no mu yandi makuru tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.